Yes. Ubwa mbere ntangiye kubaramutsa bivanye naho muherereye muri kumwe na Mr Julius 257 nkuko mubizi all the way from Burundi mutoto wa Makamba. Hariho amakuru ariko aravugwa hirya no hino y'incamugongo yuko Bujumbura baba bayatase, Bujumbura yatewe, Bujumbura amabombe yariko yaracanacana ko hirya no hino. Twaraye tubibonye mwijoro, ijoro ryose amabombe abanyagihugu ibintu bita turikasiyo ariko badufifyenyura ngaha mu gisagara. Ewa twese twageze ubwoba, twese turi mu mazu twiyugaranya ntimworaba naje sinzi ko ngene ikindi kije umve oya bariko badufifyenyura ko badukorera rasasiyo turikasiyo irikira bangaha mu gisagara turago bombe abanyagihugu bariko barahunga, abanyagihugu barataye izabo, imiduga ibiki, amabombe ariko yagwa mu banyagihugu mu nzu z'abaturage. Ati harabavye, ati Bujumbura barayihaye gasopo ntibumva, none ngiyo barayatase. Uburundi Evariste Ndayishimiye raba ivyo bintu biriko biraba. Ayo niyo makuru yariko yaravugwa hirya no hino mu burere butandukanye, cyane cyane mu binyamakuru vy'abanyarwanda yuko Uburundi bwatewe, Bujumbura bariko barayataka n'amabombe amagerenade. Ndaje tubisesangure. Welcome. Okay, nkuko mubizi, nkuko musanzwe mubizi, jewe ndakunda kuvuga ati abansi b'u Burundi, abanyarwanda, nyomba ari business, nyomba ari iki, eske mwategeje riga jambo bace bashikirizaho naho ege matoza bace batohoza. Reka ndabarire Bujumbura mugisi mumbari Kirundi sikirenga ariko turatahurana tu. Mwikambi y'igisirikare ahantu habikwa ibigwanisho vy'igisirikare c'u Burundi, umuyaga nkuba wagize sirikwi habaye sirikwi uca wataka. Nukuvuga yuko iyo sirikwi imaze kuba yaciye yataka ahantu habikwa ibigwanisho vy'igisirikare c'u Burundi mwikamba ahantu nyene hage nyene mu Kanyosha hariya ngira murahabona nkuko mubibona muri video iri nyuma. Bica bitangura guturagurika ijoro ryose, vyaraye biraturagurika ijoro ryose. N'umunsi tufise tariki imwe y'ukwezi kwa kane, biraturagurika bimwe bigenda bigwa mu mazu y'abanyagihugu. Abanyagihugu benshi bariko barahunga batizabo, ego nivyo bahunze baregura imizigo yabo barasohora ibiki ngo turatewe, nabo nyene ntibari bazi ivyari vyo, vyari vyabacansa ati none gabasha tuba twatewe. Ariko bamaze kumva ayo makuru yuko ari ahantu habikwa ibigwanisho hafashwe n'umuriro na sirikwi, baciye batekana. Ubu umutekano ni wose ntibabahende. Ahagomba hatangure gusohoka ama video ama fake news yavuye ngaho hakurya mu gihugu kibanyi c'u Rwanda, batangure kuvuga ati Burundi bwatewe. Muraza kuvyumva. Ndi ngaha nk'umuntu akunda Burundi, akunda igihugu ciza cacu c'u Burundi. Okay, cyari camisigaye inkuru yo niyo nuko tuzi yuko ari aho babika ibigwanisho hafashwe na sirikwi y'umuyaga nkuba, bica hacara abanyene bombo crate nkuko bayivuga, bombo crate mu mbari Kirundi rero hajya